be nakubwiye okay tugerageze tugende dutore kira kintu cyacu cyose turondere ibyangombwa tuve muri kino gihugu kuko narushe n'ubuzima ubuzima bwo kwama ndi mu ngorane imisi yose be jewe icyo nicyo mbona twokora kuko raba twanga isahani wose turamurondera twabuze kugeza naho n'igitoro kigomba guhera nayo mpamvu uri kumva ko tukoshobora kubisiga none byo gomba nkorike ibyo nari kwibaza wowe umugabo kwibaza jewe ibyo nari kwibaza wowe kuri kimisi yose habaye ikintu wamushaka kuvuga ko duhunga imisi yose uko habaye ikintu tugende tuje ngaha tuve hano hantu ubu nahora uremeje neza ko twosiga umwana bivuze ni ko yabari jewe bafashe wari kuvuga mugende n'umwana hama musiki no be ntuvuge uko sawa ntuvuge uko twese turafise umubabaro itini nacyo ndikunda we nubona ngako tuzava dufira ngaha umvomeye ko umwana wanje ari wapfira ngaha mone ni wowe wemeye ko utanga ugatereka ndamusige twebwe tugende umwana wanje iyo tugende ho baze ko atabari mu urupfu urumva tuziba turungiye turusize ngaha mwe tugende hari ko tuzasangana cyangwa ubwo we yafashe ujya mwana si umugabo nkawe kuri ko wamushira imbere ubwo ntiyavukiye amezi 9 nkawe gerageza ugesha nta kindi kintu bashobora gushikira gerageza uko ushoboye kose uko yagerageje kumufata akamutwara akamutwara nawe gerageza ushobora kuvuga rero uranse yuko twava tuva mu sishobora gusiga umwana wanje je nimba umwana namaranye amezi 9 sishobora gusiga cyangwa nimba ushaka kugenda wowe nyene hamusiga none ubu rero uranse yuko tutazogenda je nawe sishobora kugenda tugende duhungisha umwana ari munda sishobora kuva ngaha n'ubu nitwo mu byana wenyene ugatumva doze ndabyarira ibarabara ntubatwara icyo ngusabye ni kimwe inyuma y'indwi imwe ndashaka umwana wanje come on ndashaka umwana wanje kandi nta kintu na kimwe je nawe tugiye gusubira kuvugana ngo duze ntarabona umwana wanje ushobora kugumutinyi abandi bagabo bari kubwira nta kubwa ariko uremera kubibwe imbwa y'ubundi umuryango je nawe ntisubira guteka ngo bishe ntabwo y'umwana wanje je come on babe Jawan. Byukuri. Aho ngeze. Ngomba gukora ibintu. Ntari bwigere nkora n'umusore mu munsi bwanje. Umugore wanjye yankariye cyane. Kugeza aho niyumvira ati uje n'umugabo cyane. Abagore baravurugana mani none wewe ahubwo wari umaze iminsi mu gahengwe mani. Twe nije ndabizi abagore ngene bameze. Kuvurugana. Ahubwo wari umaze iminsi wararamba kwe. Mugabo umugore wanjye ndamutahura. Nivyo koko. Noba umunyabwoba kugeza ryari. Abarundi barayamaze mwe. Hawo kubimbwa wobimva. Kubw'ivyo rero hari ikintu ushaka kunkorera. Ndazi ko wigeze guca mu bubire bwinshi cyane bikomeye. Ndazi urazinanye n'ababire nubwo wabiheze. Bajya n'abantu. Nagoma ndagusabe undonderere pistol. Uvuze guteberanye. Mani. Pistol koze kimana. Ubuzima bw'ububire uzubumbaze ntibaze kuri ubuzima bwiza cyane. Kuko n'ubuzima uba uri ibice 90 kwijana urufuburu urana kugenda urutambukirako kubyo gushaka guhimbura amaguka cugwa di Jamali winda kumva uje umuntu yashoboye kuntwara umwana wanje wimvura ko ashaka amafaranga ntabwo ashaka amafaranga ahubwo ashaka gatwe kanje kaje n'umugore wanje kubw'ivyo rero ntegezwa kugira iyo pistol kugira nikingire nivyasaba ko nsesa amaraso ndi tayari kuyasesa kuko bugimbwa yo mukoma urashobora kuyirukanza mugigeze iwabo nayo ikifata umurizo ikawuduza nayo gaci kwirukanza ubu rero harageze yuko najewe nirukanza uwahora nirukanza ndagutahura munami ndagutahura kuko burya umwana amaraso yawe
umba nta kintu cyotsa kigutera umubabaro kunganya icyo mugabo uraraba ntibiyebe bigusuka nawe mu ngorane zindi usange wikwegeye ingorane kabiri kwana nk'umugabo binda kaje kuko umuntu atinyingwa natinya mwinjirana man aho winjiranwe n'ingwe murareha bisigaje ukamata wewe isigaje ukamata we kumire kuko hageniya igeni nka avertissement yaguhaye gusa rero man ciwe icyo kintu ndiko ndarabafana nzari nagicisha ariko man ciwe banzi mu buka bwinshi bantu banzi mu buka bwinshi hari ikintu mbona kandi rero isamafaranga Jamani, amafaranga yose ndaza kuyagura. Ayasabwa yose. Uramutse gusuironze. Okay? Uzocumbira amafaranga. Kandi nayo wawe y'ubukomisiyoneri nzoyaguha. Gerageza umfasha. Reka mpambanire umuryango wacu. Kuvaho nabaye incabwe. Kuvaho nagiriye ubwoba. Man, burya abagabo kunyene bavuze ngo turinda kaje kuko kwabaye nagasuzuguro wewe uri umuntu w'umugabo ugahunga none umugore wawe yubako umurushiki mu mari umugore yiruka nawe wiruka ahunge nawe uhunge no wewe umugore nubwo yakwiruka sigarwana amagabo mpaka ku musegonda wa nyuma gisigaye wowe ngene kitangene hewa yo ndarushe hama rero kindu jesikindi naraye ntagamye urutima gwaragira gi wamenga uri ko umutima wamenga uri kwasekura ubududu mwisekura kubera reka aha nzunguruka kubera umwana wawe mpamvu urutima mangu sinzari mu kuzimara ndongera umwana nagerageje n'umufanya n'ubusinzi Jenye mpamvu urutima ruguma ruhura kwera urya mwana wawe narazungurutse isite yose ndarondetse umwana wawe ndabura ku minota wa nyuma cyambura n'umuntu ndamubaza wamubonye none banze undindire ndamubajije gusa cyambwira ati umuntu nabonye afise urya mwana wa Kanyana ati ni wa mukozi wiwe ati nabonye avuye mu rupangu agenda amufise umukozi wanjye urya mukozi wawe muga mukumanuka ntigeze asubira kumubona ntawe yabonye afise kivuga umuntu yatwaye umuntu w'umugabo ntabwo ari umuntu w'umugabo yamutwaye ubu neza igihe tugendaniye je no kubesha ariko nawe nivyo bakubari uraza ngena je ndiruka ahantu mva n'agatuza kaguma kagira uko kiruka nivyo kivuga cyo byemeye gute kandi rega je umuntu yatwaye umwana yaranterefone numva ari umuntu w'umugabo ye bari umukobwa gute nawe jewe naravyemeye cyatumye ndavyemera ngiki jewe neregeza kuza uri mu bitaro nsanga inzoga hajya mu nzu wowe hari inzoga nujya mkoze waraza kwa inzoga sasa none navyenye nivyo kana urahogwa kana ngo tugende kumuhiga mbe aho wamukuyura hazi aho yaje ava muri wawe umviriza rero ngo twihisite uno musi namazi nta gushira ku munwa canje n'ubundi narindi nakaya ndi wayanywa ngo uvyiwe cyangwa ngo uje tugende Yugije kandi biguteka wabonye gutwaye umwana wawe nuyu nyene zamije mwana watwaye Yes. twamwiritse ko Carolina ari karadusika Yari yagize ikibazo cyo mu mutwe mwamwise ko mumushaka kivuga yambwiye ko ahantu yake kubabaza nawe bamubwiye bamubona sa ama nagisine lazima twagize ko tugiye kumurongo hama tumubona kivugaragirira mukangara mu byatsi zani uwo mwana w'abandi watwaye yaciye gushamisa turamiruka ko abantu barirukanga byo mukobwa ngira yagutsa gusa urazibenga uko ndabona igicapo ya urazi ujya mwana wacu nta muntu yari kwemerera kwa muterura atamumenyereye bisigura yuko ujya mukobwa ari we yoba yarakoze idiri n'umuhungu ujya muhungu adutelefona
bo barakoranye. Nkuko ndakubwiye uyu mukozi uri kurazana mu nzu nawe ubanga tukazubakira abakozi umwana wawe tuje ndamushaka. Okay, wavuze yuko ushaka kumba ingwara, wavuze ko ushaka kumba umugabo nyawe, ko nokura ubwoba muri jewe nkarinda. Namaze kugura pistolet. Okay, tugende tumurondere. Nimba kiri mu gihugu cy'u Burundi, fuma shiramo igitoro kirakizibe cyane kirakitatu. Fuma ndamurondeza ahantu hose ashoboka. Kuko bitwamara kumuronka we. N'umwana. Umuntu aramusaba y'umwicyane. Nibarabitse. Ndakubwira abagore bakoze ibintu bikomeye cyane. Be, uzakubwira ejo mu gitondo. Ejo mu gitondo. Ibwako byongo. Tuzoze mu gitondo. Kurani veretse. Ibero kuja kumurondera tuzosenga. Imana zotukimbere. Sawa. Kundi rero yisiyegereza umwana waje ngo umengo ngo kugira. Akari baze kumurikira umwana wawe. Mugenzi wawe wambere. Uwo maso wawe. Kwaramuhaye icizere. Raba no munsi. Nitwamenya yuko twikwegera ibintu y'urugo. Mugabo ikubuye. Okay, urarusha. Ari nakese n'umwana. Wibuke yuko wibungenze. Be wibuke yuko wibungenze. Sawa. Ushaka kuzovyara kana kaga premature. Kimurari ndufungo. Kindo gino. Tiba. namwana urambonye umwana wa Kanyana birahira
kizibire bimwe imitwe bavuyemo jya no kujya nimukijya ngo umwana wabera hino umwana wabera hino wowe n'umutegetsi ku buryo mwabuze imitima iri mu kirere oya wewe utegetswe kwivugira kubera nurabyara nuzigise cy'umwana kugira kibabaza kevura nukugira umwana ababaza nuko nyene utarabyara nubona hamwe wovyara iyo abana wari umaze kubyara uri mu barabara uri kuramufasha kumurondera nenda kubaza mabyenfa usangi wawe utarakubura nurateka iningi z'ubugabo wawe uwo mwana nurabe nyine yaravutse mugabo wabuze amahoro wowe ihaye barabara je kumambura Kanyana yabuze umwana Kanyana yabuze umwana barabara mure kubazira ngo ibiki nibi iyo baruzi uko mvuye muri katsibira haguye yacu kumurondera aha atwarondeye aho nyine habura gusa gato tugende ku maradiyo bagira amafirimbi twababwiye na nyumba 10 bose twababwiye n'abadekaze na numwe atabizi kujya mwana yatakaye aho nyine je n'amadisi ndashira ku muntu nyuma ndamfasha kurondera hamwe ujya mwana yobura n'ukuri je ndumva umego nanje ubuzima bwohagarara nze mufise mukora sha aho ufata ngaho ogenda ukubura dandaza cyangwa uragira ibindi ukora niwo umuntu ivyo ndandaza n'ibisumba umwana wabera hino na Kanyana ukubera ni bukantu wabarankuye si uko no bamfasha uyo mwana ngamugiranye n'urudandaza naho no bandabifise no fata ngafuka ngagenda wumve ndakubwira mabyeyi baje bantu we ntabwo ari usanga ari mitwe yo kwirotera amafaranga bakamwibisha bakara abantu baba baramubitsa baje bantu rabazi we kashakuzira mu bintu byiwa iryo jambo neza ufata umwana wikuriye mu nda ukamwiyibisha bera no cembera bere na Kenya amara yiwe makeya urayajya neza muvuga urawuzi we naho nzari ku umuntu ashakuna no maso ko afise dukeya twafatiga n'umutima mwiza none oje naho ngira ko sawa nabata undangiye nakundi wabigire nuko gustaraja ariko bashubiko grafisi nyinshi zihamije gose Karoli ngenda kubaza okay nizere ko kino kintu ufise uburakirizi umwana wanje ari hehe ndikomba kandi sinzi yari boss ukura finatana jewe nyimba utazi yari ujya muswa waciye wirukanje nini ndashaka kubona wanje urazujya mwana kugira ngo ngamo Samuel Harerimana namwise Harerimana kuko nari nzi ko Imana nirera ukora finata boss sinzi yari ndokuru ukora finata natwe ninde yagutumye we cyane kuko ugoma yango ninde yagutumye fise tiri mu fise
kugira uze gusaba iwacu akazi ninde yari yagutumye Vincent ni wari yantumye inze hajya gukora akazi ambwira ngo ndamwice wewe burya hariho abantu umuntu ntapfa kubera umuntu yabishatse mugabo umuntu apfa kumusirira yaguye amaranga yamaye vuga 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 yagwanga Vincent ari hehe ariko bashikibiriwe okay ndibaza ntagize mariage sinabura uno munsi nashatse namufashe iwacu ababwira ko nagize ubu mbega hungu ujya neza na neza uriyumvira ko wavuye mu nda kwa dafroze urabyemeye ko wavuye mu nda yanjye wewe ego mama sindabyumva na gatoya ukubahuka ukagira mariage ukihererana urubanza unkengura imfubyi nta nubwo byigeze bigutera aha wimeze yuko rero ujya kumbwira ngo ujya kunyereka umukazana wari gufumureka kuza kumbwira ibyo wawe uza kuntesha umwanya wawe gusa gahunda iyo ndero wayikuye hehe umugore arakwinjiye mu mutwe aragukoroza nimba yaragutwaye mu miti nimba ari ibintu yagutsindagiyemo makuru yibagira urukundo twari dufitaniye jewe na wewe kubera umugore urahindutse ewe gaye umviriza rero kubarije gahunda ubu rero umugore wawe akubere moso akubere nyoko akubere famiye je ntihagire ikintu uzosubira kumbaza turahejeje ndakuvumye nshansi gahungu ariko waradusuzuguye mama urashobora gukora urubanza atari ikintu na kimwe azi ukagira mariage gahera mukabana n'umugore tutazi niyuba sivyo mbe wiyumvira iki urafise umuryango wewe ni ukuvuga wagiye uraryoga n'umuryango w'umugore gusa twebwe natwe turi ingata kina kumwe tuzi ndababaye nka mushiki wawe ndababaye nka mushiki wa nari kuzo kwambara nkaryoherwa nkumva ko nshigikiye musaza wanje ariko agira urubanza nuko twipfuza muri famille ndababaye ariko mwibuke nari babwiye ndamukunda umukunda ikigabo wabakunze ikigabo ababyeyi bamaze kukubuza ukagenda ukihererana ugakora icyo ukora burya wari wiyumvira ko ufite umubyeyi aha none uje gukora iki nakubwiye twahejeje ntacyo uri kurise ko nakatumye ngaho agafiragura amaso weza ntitugukeneye mbe nibikagiye gufira ngo tagira ngo umuhungu wacu agukunda si imiti gusa sha karotsi abo nzagira mvira mu nzu ntacyo uri kuravuga ngaho ikibazo ni kwira mu nzu sivira mu gihugu kandi rero ubimenye neza gahungu nzorinda mfa n'ikirenge cyanjye sinzofanje kuraba iyo nkagiye gupanga urabona aka gasuzuguro urabona musaza wawe agasuzuguro afise sha adusubira kungarukira ngaha Gloria yaba wewe umuhaye intebe ngo yicare ngaha muri iyi nzu yanjye mwese nzoce ndamagenda mu intebe n'amaje bakubwire ngaha nukumya kugaye gaho utuma tuna mbega ngo yamushikiwe n'ibikeri kumbe yazanye umugore mama he mukuri nta nibe nzo muhaga aje ngahanye ujya mugore we nawe hamwe yotumira ngaha mama nzofata n'iki nuko gusuka kwa amazi ashushe ene gasa ori sawa rameze neza bwira urwo rugabo ruvyuke ngaho bwira Vincent avyuke
mambo yengisha niba ibyo bazanye mu Hizi mtari mugasho. Ha? Bisa mtari mugasho. mujirire. Uzana kubwira. Fata telefone mu telefone. Umubwire aze duhurire mu cyaro. Kuri Kenya. Allo? Allo, Vincent, ya namahoro da. uri he? No, Oya. urabendere. Uri he? Zero. Ngo dure ngamushara kuri Kenya. Okay, nyuma kare. Merci. Merci. Yes, Vincent. Hello, Oh. Allo. Vincent. Bera he. Yeah, my name. Ngira gukore. Wachitumira gukore. Wari wihinduye ijwi wiyumvira ko ntazomenya ko ari wantwaye umwana. Umviza nakubwira. Mushikawe nizere ko mukunda. Ndaguha iminota 30. Durire mu cyarama kujya 15. Uzunzaniye umwana wanje. Ndakubwiye ati ntagiye kubikorera mushikanje. Ndakubwiye rero nimba ushaka mushika wawe muzima. Durire mu cyarama kujya 15. Uzunzaniye umwana wanje. Kandi nuko ni wateba mushikawe. Ibyo nza kumukorera. Sawa. Tugende. Changa kila ngo. Nushaka ko ndakugirira nabi. Uko. Ko kweno rumena go. Umwana wanje uraza gahinda afise. Changa. Shigikira mafuti go. Vincent. Dore umwana wacu. Ataruko mushikawe ndamumena umutwe. Namushikanje. Birahiri. Utarekwe mushikanje uragira ibanga. Sawa, naje ndamwica. Utarekwe mushikanje uragira ikibazo. Dekorera umwana. Get. Yo, Vincent uramukorera ngaho Vincent. Okay, fine. Vincent. Okay, night. Listen, please. No. Vincent. Niharera imana nyene urabona? Yari amaze gutemba. Come on, baby, come.
mufashe nagize ikibazo mundungi kirambirance ngaha aha mucarama kuri 15 nakoze umuntu munyaruke kasa mwacikanye mufashe munyaruke tugishana kwa muganga yego anyana mucarama kuri 15 umanitse ngaha hepfo gatoya sawa murabona imodoka yagaze n'umutegeko munyaruke mufashe muzamukoze sawa bake murakoze Sawa. Dara umunsi kuwanda mutima. Nta kintu nje kurasa nje kukurera mu maso nje kukureba iki nje kureba umwuzukuru wanje ndamuterure. Araryamye no mu byura rero. Ndakubwiye nkeneye umwuzukuru wanje ndamuterure. Senge ubwambere wajura urambuka umbwira yuko namugurishije. Namutanze kugira ngo umugabo wanje kagabanye bashike mu mugabo mukuru. Nizo sibara. Ubu ndabura agenda mu barajya sinzi uburyo amazimisa ariko yoba yararyama neza. Kuko ndabona n'ubu ntameze neza. Arasinzira yashatse amazamura. Hamana kandi ongera tambure gushora. Mwana wawe ntiyabonetse. Hari amafaranga matanze. Umuhungu wanje yaragize ubwenge aryama yera ntiyayakanga arahabona. Muramara amahanga muza. Tuganire tuyambirane ndamukumbuye Hauma kuko nje nisishobora kumutsura ndamutsura ibikamo Hauma ndindira umwanya muke basabye ikamo uramudana ntawe urakuta swi wayo uramudana ntawe uzana sibenda gusukira bazi umwana arasize tumureke basabye kumera neza kubera ibintu yanje ko ni waje kwese nanjye ndagusabye imbabazi n'umwana wanjye tuganire kwanza hari ndahazi umfashe ndiko ndinjira mu ishambo yiwanje ushaka ninjira mu yandi ninjirira mu ishambo yiwanje umfashe urafashe niyihe nyama wari kumara ubwoba ku buryo jye ufata jyewe senye umugabo wawe ukamfata akaboko mu kuboko senye sohokera mvira mu nzu yanje uvuze subiramo mu kirundi gitomoye sohokera nimba ushaka kwinjira ngaha cyangwa ushaka kwinjira mu ishambo yiwawe ibyo bintu umusengeza nawe wari hari sindi umusengeza wawe n'ubundi warabimbariye ati nturi umwana wanjye nturi umusengeza wawe urashaka ko ntari umwana wawe ntari umusengeza wawe sohokera mu nzu kandi uri mu rugo rwanje Jeni nawe inyonga nyine urakoze mu buhanga mwumvi ndagusohokere mu nzu sohokera aha hatame rugoye nakubwiye none hatame rugoye rugoye mu gahanga n'inkeri amavi adacikika ngarutse ngaha mu nzu wawe uzomenya nje ko ntari nyarunyonga ari n'amahoro menshi sohoka ahubwo ntuzo nakwiyumvire no kugaruka ngaha genda wawe usawe bawutiriwe nari gutangara ko buri ibyo uvuga urabona imisose ko amatera ibibazo mu rugo gusa ukabenga iwaje muragenda kurenza induru ndamubuza amahoro uragize neza tugende wo kujya mu bitaro kumuganga yambe yo sinumva ndaboreko yakotero atira buri usarira kuyakun ninzi tugashira kongera gashira iyo utaje imani tagutwara hariya muri bya bicuka tumenya kuvuga amakuru y'ako ko yari yamutwaye bari bwagatubime usanga neza ari we nyine yamwikorera twari bose byaragenze neza n'ukuri yarabonetse imana ihabwa icubahiro nakubwira ngo akivuga kurambesha jewe kandahebesha erega je ni ko yari bisiko ijwi ry'umuhungu bagiye bafite ubwenge bwinshi gusa wende kuri kwimana kanyana cyantangaje urazi wo mvuga ko bamutoye mu frede yapfuye bamurashe mu mutwe hose ku maguru bamwishe n'abamwishe nukuri baragiye kubundi mwana uwo muntu yarambwiriye nabi yewe yaramurashe ayo masoro nasigaye arakayungira gusa bamushe nabi rwose reka nizo ntera ikiboneka iyo ushobora gutwara umuhanda kivura zira muri ibibazo oya nukuri aragapfa nanjye ntiyambabaje nukuri
kandi cyo kumva ko yapfuye jewe nyine sigaye ndyama nkarara nasinziriye kumavuta nabi uko ngize ngo ndayange kumusanzi ikangura nyine umutima uriko urapfu kandi umwana waramubonye rwose amahoro sinanje sinzire kuri mavuma ndota nabi uvuga tuturaryama wubisinda uryamira umutima nzobera n'ubukiro cyangwa ya cyangwa gusenga ndasenga ndaza mu niseguje ndafukama rwabazi nkasaba Imana umva avuga Imana ndabikora ntabara ariko senga utavuye ku mutima urasenga bivuye ku mutima udashobora kurota nabi nyamarira ndashira none ushyiramo amarira kubera iki singuhereza umutima Imana nta biyindi nikora senga imbabazi Imana igashika mu musoro niyo musaba imbabazi kugenda mu rugo rwaje ko genda neza uturabwiye n'umugabo wasenga musenga mwese mugafatana amaboko nyene mukugaza imyuka mibi mugasenga n'ivyo byose wenda ushaka kubibona urugo rwawe ruzotera imbere rumere neza imyaka yose ihere icyo tutarakora ni gufatana amaboko nimwe muba mutaciye amafuka mu gitanda abantu bafatana amaboko nyene ukajugumiza amaboko neza amadayimoni yose akabonga barimwo hama Imana ikugurura imigisha uno munsi ndamubwira icyo ndashaka none ngiye uko nyene basi aka telefone anaka kaniki wari kwatakaye nkora kanyene uzohura undondera ko nuzozurandira kuki cyo kibona gutefena mbire ko mwana namubonye none bijya kunaguma niruka ndamurondera sinamenya ko atakariwe urabona ka telefone aka none ntihete simu y'iwanyu badashobora ibarondera uri umugenzi nta na kimwe n'abaza ko nasinzo kwita bagiye gusa nzogira inomero z'iwanje cyo mbwira abagenzi uniza ngo nta kati simu ndagura cyangwa mama yaje ngo kati simu ndabwira simu yanjye nanje shimana ntaje ngo kati simu niba si umugabo we yaba nka wowe uragira nahora mpa amahera menshi none ntajana none ndagura kati simu kwanza nonyemereye ngo ndanywa mpampe kugenda sana umuntu asiga amahera wowe yasiga amahera wayabonye ibyo nibiba amakosa basirikana rero umuntu kagira gabona ni kuvuga ifite imengo gakore matire ntanegire urameze wimenya mwamazi n'uburyo urameze wimenya mwamazi ngira imana katesi bimenye inagandetse mu bayisimwe abazi umwana n'ingorane we umwana basha inka nsiga mugaya kirakura ati none ko arimo katesi usanga mwana bisuzuma amazi kandi uragenda kiye we genda uryama asisi niryamira hanene imana mucyumba muryamire nza kumuramutsa birahino na wa mwana wawe arasinziriye mbere utamunyereza ndashaka kugira aratega n'imana akora ibintu njyewe ndetse n'amaso ntabwo no kumukina baza kumugurira nawe ubusi nawe bari batanguye kubibuza urabona ubutama butwongera bwari twamaze kuvuga najya ube burya mudafise umwana ubutama bwari bwatsinze bwari bwavuye urabona nk'agakecuru namaze ninda n'ikibanzire nakane ndikiri ntoyo reka ngenda nta musanzu umugabo ngaha ndahombe aha gutwara ingo dikwiye uzogaruka basi ntaco kazimana mu uzogaruka wegama wegama nyene uko twanoze umwana ejo mugabo ujya turacyafite ikibazo kuko Vincent araciye idegemvye kandi uti ingorane ya mbere dufise ikibazo cya mbere dufise muri gusa Vincent ubwa mbere yarafunzwe mugabo urabona umunsi ko yidegemvye umunsi twahisemo ingingo mbi twahisemo
yuko dukwiye kwihorera. Nariko ndiyumvira ni gute dushobora kumufata Vincent. Kuko kijya gihe twamufashe kubera mushiki we. Nibuka ko Kevin yatubwiye ko igihe byose byabaye Gloria yarabitse kandi Gloria yarabivuganye na Vincent. Ya yuko yamubonye Vincent afite umwana ndabyo. Urisiye. Umuntu atigeze aza kutubwira yuko Vincent yuko afite umwana wacu, usiko aza kudufasha muri uno rugamba turimo. Okay. Gira ningoga. Kevin mugufa yatubwiye ko wowe aruzi neza aho umwana wacu ari mugabo ubigira ibanga. Usanga kuri kwimana cyane bahanje nabishyize mu Ziba waruyi maka. Waruyi. Uyumvira ko twibagiye umwana wa inda ya Kanyana wakoro. Nakubwiye kuneza yiwawe. Kuneza yiwawe mu telefone. Wewe utamuzi ikigongwe Kanyana. Ikigongwe ukigira Vincent. Mwana waje kwa mukigira ikigongwe. Uyu mwana akuranye. Yagufashije ibintu byinshi cyane mu buzima bwawe. Mugabo ineza waje ineza wamuhaye. Niyo kumugirira nabi. Bera ino yarapfuye. Uyu numupapa aragwanirira famiye yiwiwe. Gira ningoga reka kuvuga umwana. Kebuke ntagire yumva. Vincent. Usange hano ndi kuri cha kids. Ego. Zibatwa. Ikigongo tumbiye umwana wawe. Hari ntashima muri ino sibaraba. Ntakintu na kimwe tutagukoreye. Nta kibazo. Nitwamara kumuronka Vincent, uraza kuronka amahoro urataha. Bizira kugira wihenze gusuka pusha. Best friend. Wihenze ukapusha. Ni wihenze ukapusha urukura tena. Samenu guru. Wani kapusha. Aurita chua. Vincent, tu m'as dit mon gars. Gogo? Gloria. Gloria. Ugiye kari nzo kwicira. No musivyo birarangiye. Okay. We're getting that out.
umviriza be sawa amasura yavuze sibyo abajeje umutekano barashobora kuca bakakurondera sibyo yapfuye yapfuye ntuzogaruka tugiye kubaho neza tugiye kubaho neza okay come on baby sawa okay don't worry tugiye kubaho neza sibyo ama na ndatafuta hizo vitu sawa ndaza kuongea matipe okay mwisho ndaza kugusa lakini mdogo tu okay thank you wafashije be yagira nyinshi iyo utaza kuntwara pe wakoze cyane wanyongera umunsi wo kuba